Bakunzi b'umuco w'ijambo Ministries ndabahaye kaze aho muherereye hose, ndizera ko mumeze neza kandi mugishingira inta Yesu Kristo mu mitima yanyu. Ndizera ko ubuntu bwiwe kibahagije. Yesu nashimwe cyane. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, gusabe nturengane udakoze sabone kugira ngo dushize ko ibiganiro vyacu bazoze baraguha ubutumwa bugufinya kumenyesha yuko hari ikindi kiganiro kigiye ko ama nawe urushirizeho kubana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Yesu nashimwe cyane. Ibiganiro vyacu bishingiye kuri Zaburi 119 ku murongo w'105. Nagira ngo nshimire abantu bose badahengeshanya kubana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Imana ibahe umugisha. Shimira umuntu wese asangiza amalinki yacu mu magrupe kuri stati yiwe ya WhatsApp ndetse no kuri Facebook. Imana ibahe umugisha. Mu vy'ukuri ni vyiza yuko urose linki yacu bisangiza abandi, kuko abantu barakeneye kumenya ukuri. Rero nta kuntu umuntu yomenya ukuri adafise umwanya wo kwiga. Yesu nashimwe cyane. Tumaze imisi turiko turarabira hamwe igicapo c'ishengero. Bizera abo twabanye mu gice ca mbere n'igice ca kabiri hari vyinshi mumaze kunguka. Rero tudatevye uyu munsi tugiye kubandanya igice ca gatatu. Nukuri ngusabe ufate agakaramu n'ikaye, hama ibibazo vyose uza kugira mu gihe uri kurumviriza uvyandike ku rupapuro, hama umaze kumviriza wandike muri commentaire ivyo bibazo vyose. Hama umwarimu wacu araza kwishura kuri ivyo bibazo, bibaye ngombwa ko ivyo bibazo bikorerwa ikiganiro navyone nta kibazo. Rero ufise commentaire yariyo yose ari itera intege, ari ico wongera ko ubuhawe kazi. Tudatevye reka twakire umwarimu wacu agiye kutwigisha muri iki gice ca gatatu. Ni Dimitri. Iyo muramaze kumva ubutumwa bwiza mukamumenyesha ko ari umunyabyaha, agaca bugufi akizera agakizwa, intambwe ikurikira birumvikana yuko ari ukwiga. Iyo umuntu amaze kuvuka ari umwana, ibisigaye birumvikana ko ari kuregwa. Rero igihe byose byavuzwe twagiye turunganirana. Burya nasanze icyo Imana yaduhamagariye muri Kristo mu kugira ngo iduhurize hamwe. Hariho abantu bafise uburorero mfashanyigisho bukomeye. Iyo turi kumwe n'umuntu arabaza uwo twari turi kumwe ngo muragenda kubaza ngo hamwe mu Burundi buvugira ku iradiyo nk'akarorero bakavuga bati yamuremye iriki, aho uza kumura hose kimufata uragenda kubaza ngo abantu bose baguhuriye hamwe kugufata, we ntuzo ubakoraniye. Rero nimba Kristo yaje kugira ngo twese duhure kuri we, kugira ngo tube muri we tubumwe, tuce turabana twebwe amaso tuyandi, ngo nimwakundana niho bose nagira nibavuga ubutumwa. Dusomere rero icyo cyanditswe kiri mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 17 ku murongo wa 11. Havuga gute? 17 umurongo wa 11. Wanze ushaka unasoma n'umutwe w'amajambo w'icyo gice cya 17. Haravuga ngo n'ijambo ry'umusaruro ngo Yesu umuherezi mukuru wacu zemera niba
umurongo w'11 aravuga ngo singiri mu isi ariko bo bari mu isi nanjye ndaje kuri wewe data wera ubazigamire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Amen. Umurongo wa mbere avuga ngo Yesu avuze ivyo arangamiza mu ijuru ati data igihe kirashitse shimagiza umwana wawe ngo umwana agushimagize. Kuri icyo gice cya 17 umurongo wa 21 uvuga ngo kugira ngo bose babumwe nk'uko wewe data uri muri jewe nanjye nkaba muri wewe ngo nabo abariko baba umwe abariko baba muri twebwe ngo isi yizeye wari wewe wantumye nanjye nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe jewe mbe muri bo nawe we muri jewe ngo bahingurwe babumwe kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Amen. Iri jambo bumwe nicyo kintu cyari kiragishinga Yesu Kristo hano. Kuri mwebwe mushobora gutahura imvugo z'ibihemu nawe wumva ngo Yesu arangamiza mu ijuru nawe ariko arabwiye ngo arangamiza mu ijuru ngabwira data. Yesu kuri twebwe twizeye ni data wa twese. Nta ngorane twebwe dufite muri iyo myumvire, abafite iyo myumvire twebwe. Yesu rero iyo ndiko nasomye ibyanditswe hari igihe abantu benshi barakunda kuvuga ko iyi Bibiliya yikontradiza abantu apana jewe n'ubukene bwo kumva kuko hari ikivuga ino hari ikishaka kuvuga hari n'ikivuga ino gisa gusobanurira we numva ko Imana umunsi umwe yigeze kuruhuka. Imana ntiruhuka, Imana ntiruha nabeshye nta cyane turarungiye muri groupe mu gatondo ariko ndiga kare rwose gasize mwaza kugisoma kiri muri Zaburi. Imana ngo ntisinzira kandi ntihunyiza umva Imana yoruhuka. Imana nizire Imana yacu nubwo rero Yesu ariko arangamiza mu ijuru yagomba imyumvire yacu ive kuri twebwe ive ku byo tubona ive ku byo twumva ive ku byo twatojwe twamenyereye tuhanga amaso umusaraba. Ivyo na Paul yaravyandikiye imenga ishengero ry'Abifilipi cyangwa Abigorosayo ngo muhanga amaso hehe mwijuru aho umukiza wacu zoza kugira ngo nino mu kirere ni kuyafura kubyo tubona kubyo twumva kuko ivyo nivyo bituma udashobora kuba umwe na mwene se kuko abantu benshi bahanze amaso kubyo bafise kubyo babona kubyo batojwe ntibashobora kwikura ibyo bafise umwe ko bisangira bene se. Ivyo iri n'isengesho ryane ya Yesu Kristo wanashaka ibitaraja mu ngiro bikiri mu isengesho bikiri mu nyigisho. Hari ibindi yavuze ngo igihe kirageze kandi kirashitse aho umwungeri aza gukubitwa intama zose zisanzara zose igende imwigira ishaka kandi ibyo byarabaye.
ko harageze kandi igihe ibisengesho bisubira kandi kubakoraniriza hamwe muri mwe. Kubera iki? Kuko bari barumvise ryajambo ry'ubutumwa bwiza bariko muravuga. Rijya rero ntaho ryagiye, ryari ryahiye gutegwa muri bo. Amaze kuzuka nta kintu kindi yashoboye kubagaya atari kutizera kwabo. Buhe duhangana no kutizera, nicyo kibazo dufite. Wewe ukibaza ngo nibo bonyene, reka da natwibye. Ni byinshi bidushikira. Ni ikibazo cyo kutizera. Mwebwe ntimwashoboye kwemera mwizere abo jewe twabonanye tukavugana. Abona bambe n'abakabiri nabyo byanze kuwemera. Nabagaye. Ntiyabagaye kugabajya gusa kuko bamubonye. Nuko yarabivuze kenshi yashoboka yuko azopfa, azohambwa, umusugira ko azozuka. N'abaje kubibutsa ibyo ntimubemeye kubibutsa gusa. Kutizera. Ibi rero igituma Yesu agomba ko dukoranirizwa muri we. Kuri gitigira kinini cy'abantu ntibarashobora kubisobanukirwa. Icyambere ni kugira ngo tugire ibyacu. Ibyacu bivya Yesu. Ivya Yesu bivyacu. Ibyacu bivya bene data. Ivyo rero ivyo ntibisaba ubwinshi bw'abantu. Bisaba niyo muba muri abantu babi bahurije mu izina ry'Imana. Yesu azoba hagati yabo. Burya abantu babiri bamaze kunywana muri Kristo, ingene biyumvirana, ingene bababarana, ingene umwe ajya mu by'uwundi, uwundi akajya mu by'uwundi, ingene umuntu afata ama responsibility. Nicyo gituma ngo data ivyo wampaye, abo wampaye nanje narashoboye kubiha kandi ndabaguhaye. Ivyanje ni vyabo, naba ndagomba ko bahingurwa. Ikindi kintu yongeye hajya hejuru aze kuvuga umwe hariho ahantu yashize ati bahingurwa. Buri umwe uragera igihe buhingurwa kuri umuntu yibako. Nakigira ivyinga abavuga aba ari agati kuma akisenya muri Kristo. Kristo afite uburenganzira mu bintu byose. Kuburyo muntu iyo afise umuntu umwe gusa banywanye muri Kristo babana kabavuga. Cyo bibaza rero niyo twoba turi batanu gusa ngaha kumutakura. Eka dufate mu Bujumbura. Ko kumutakura ni hato. Dufate mu Bujumbura. Hari mu Bujumbura aba batanu. Atakintu ciwe afise. Ivi afise. Kristo afise kwijambo ijana kwijana. Kandi iviwe arazi ko mwene se ayifise kwijambo ijana kwijana. Kandi uyo mwene se amwumva mu mutima ko atari mwene se atari mwene se. Iyo jambo muracyumva? Atari mwene se ku munwa. Ibi ndiko navuga. Paul yigeze kuba muri ubuzima bw'uko yumva ko abantu bize arabavuganye. Mugabo cyasanga harimo aba faux frères. Iryo jambo yarikoresheje bene data ataribo. Kandi hari igihe bari bakurekera bien. None ugira ngo muzijya numa 12. Umwe yari we. Bari bamuzi. Yarazwi bamuhamagara. Rero
birashoboka ko muri ibyo mutabikiyemo ko twebwe mu busore twarabikiyemo turashobora kuba dufite inzu yuguruye ubu yajya ashika yambara agenda uyu yajya yambara agenda wabibonera rero mu mikorere ufata akujya siwe iyo yambara agenda hagaruka azogaruka anatora agenda narukuza avuga ati nje kumesuriza ihari hanyuma acagenda kigatora agenda rero no mu buryo bw'amafaranga usanga nuko no mu buryo bw'ibindi usanga nuko usanga wapi kabisa ni faux frère rero ntibikenewe benshi ariko bikeneye bene data bazima nambona amafoto jewe nka umusore nka chambrete nari ndimo wasanga ikurakuranwa abasore ariko muri 2003 bakurakuranwa mure uza kwambara agakiga unda kambara akaba atazogaruka basizaho kandi impuzu akaba ubundi zakambara akagenda ngo na urazogaruka nturi hahanje turakagenda ariko bari usanga ntagarutse ugasanga rero barifufira ariko Imana yaduhaye bene data bake bazima ibyawe nibyiwiwe ibyiwe nibyuwawe kandi ivyo byiwanyu ni bya Yesu Kristo ariko ikaba ari byabavuye mwarabikuweko mwarabibohoweko kuri Imana yafashe ibyayo irabibaha urabona Imana ni igitangaza Imana harahigi inyama harahigi ibyamwa ibyo byose yaduhaye tuduma tudungika gusa Imana ni igitangaza nta naho bigira jaruzi Imana muvyeyi kabisa rero igihe gira umutima w'Imana umutima w'Imana umutima ngo w'Imana wari muri Kristo aho yiyumviriye ko kuringanira n'Imana n'ubwo byo byose ni igitangaza rero ubumwe bw'abakristo ba mbere igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 ku murongo wa 32 ku bana ya gatatu kandi abizeye bakavuvu bari bahuje umutima n'inama kandi nta n'umwe yakimbukira ikintu cyose atunze ngo niciwe ariko byose barabisangiye kandi intumwa zashingiye ntaki ukuzuza k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo amen uko abyumva ibi wo kwibaza ko ari ibintu bisanzwe iyo umuntu yabohotse ku bintu nta kibazo agira rero ababi aguma asubira mu matanguriro y'isi abona kwizere ko ubusa gusa nta kintu cyari gihari kandi uwo muntu ugiye barakena n'ibintu wanashaka biguma biza gusa amen aha rero ngo bamaze guhuza umutima n'inama bagasangira ibyabo hari ikindi kintu ngoramutima cy'abakuriwe bashingira intahe ukuzuka k'umwami Yesu bari iki kintu urumva cyumva ngo ikintu gisanzwe n'amajambo urumva ngo Imana ya twese Imana ni imwe ndabesha amajambo n'uruyumva Imana ni imwe twese ora abantu badusenga ngo dufubusa ngo dusenga Imana imwe ekada dusenga Imana imwe yahe jewe nsenga Imana iri muri Kristo nizera Imana muri Kristo uwundi arizera Imana akabona Kristo ko atapfuye ko atahambwe ko atazuye ariko jewe Imana nizera ndayizera muri Kristo kuko niyo yazuye Yesu imukuye mu bapfuye nayisengera muri Kristo tandike wowe ufise Imana uvuga yuko itabyaye cyangwa itanabyawe wewe rero ugacushaka kumbwira ko dusenga Imana imwe ekada ushaka kunzimiza icyatumye rero Imana ikoraniriza abantu muri Kristo Yesu nuko yarizi yuko ariho abantu bazosenga izindi Imana zitirirwa Imana ariko atari Imana kuri twebwe rero
kugira ngo tumenyekanishe iyo mana dusengera muri Kristo. Natwe nuko hataba amajambo, nuko ubushobozi bw'ubutumwa bwiza buduhingura, hanyuma ubu bumwe tuza kubamwo akaba aribwo buvuga ubutumwa, kuko abo bandi bose bo bafise imana imwe niba satuntu twanje barigenga, kuko ntibafise imana ibahingurira muri Kristo, ntibafise imana ibahamagarira muri Kristo, ibereza muri Kristo, ibabohora isi muri Kristo, ibabohoza kumenya Kristo, ibamurikira yuko ibiri mu isi ari ubusa gusa, yuko ubutunzi karahutaka, ubutunzi butagira akagero ari Kristo gusa. Ivyo rero twebwe bihinguwe muri twebwe ari nayo shusho y'ishengero, ari nacyo gicapo ngo imana itaboneka, ngo Kristo niki niwe shusho y'imana itaboneka. Iyo shusho ni y'ubumwe, iyo shusho ni y'imikoreranire hagati ya Kristo n'Imana. Iyo shusho iyo iri muri twebwe bikaba ari ibintu byatewe muri twebwe, bigendera muri twebwe, bikorekera muri twebwe, biri mu maraso, biteranijwe ingingo n'imitsi n'imisokoro, tugaca tuba umutumba, tukaba turi dirije n'umutwe ari we Kristo. Niyo twoba turi batanu i Bujumbura nimubwire ibikwizo ngo bose ngo bazomenya Kristo, bamenye n'Imana. Nta majambo menshi akeneye kuvuga. Abantu babambwiye ati turagutumiye singenda. Umuntu turashobora kumwumva tukamutumira kubera ikata, sinshobora kuza gushigikira igikorwa Satani yashyize kwibuye rya mbere ry'urufatiro. Acazana abakozi bashaba fondation, yubaka ikizira ku Mana cyitwa idini, atajandika ya pancarte ngo ishengero kanaka. Hanyuma jewe Dimitri ngo ngenda kuvuga ubutumwa, ngo ngenda kwigisha iki inde. Hanyuma habiki Kristo imbere bisanzeho yagiye abikigaho. Icyo yakoze ni kimwe gusa, yakoze umurwi, akora abantu basangira inzara, basangira guhaga, basangira gutukwa, basangira umuruho, barabana. Aba baramumenya, bamenya koko ari Kristo w'Imana. Igihe ibyo babimenye byari bikwiye. Yavuze ngo igikorwa wampaye cyo wantumira gikoze muri aha. Ibyo bitwe tubona yuko ari urugezo batari bafite gukwizera n'iki, ariko hari ikintu we yanzi ko yateye, kandi ko nahejeje gutera umuriro mu isi gisigaye n'iki. Yahejeje. Igihe rero abantu bafata iki gicapo cya Kristo n'Imana mu bumwe mu mikoreranire, nabacabona ubwo bumwe n'imikoreranire mu bizera bake, iyo shusho bakayibona, wewe ntuzo wahamagara ngo turakoranira n'umusi kwa Dimitri, tuja kwa Eric, tuja kwa Etitia, tuja kwa Eka, bazokubaza ugizonja gutanga communication. Naho utanga communication ushobora kuyitanga mu bantu 50, hazoza batanu bajya nyene bavyumva, bajya nyene mari gomba guhuza imitima ihurize hamwe muri Kristo, biteguye kwinzererezi aho bakura bati none ujya asengera akoranira, bakunda koresha mu gasengera. Ariko ivyo ni diabolique, ayo majambo na ya Satani. Ivyo iko nzobiganiriza abavukanye mu bintu bijanye n'imivugire Satani yinjije mu bizeye, yinjije basi mu basengayi ko mu bizeye yaza ko arabashereshe ivyo bintu barabishira ku ruhande, barashobora kumenya ati
ibi sivyo ushaka koza umuntu gusengera kuko kera hariho ahantu hakwiye gusengerwa hari ahantu habiri gusa ni ku musozi ni Yerusalemu naho hari ibice bibiri abasamariya bazi ku musozi abisirayeli bazi Yerusalemu Kristo amaze kuza ati kwanza urusenga ku musozi urusenga Yerusalemu mwese musenga icyo mutazi ubwiye abantu basengera mu madini bati mwe musenga icyo mutazi vuga ati twebwe basuye muri Bibiliya tumvise na Yesu twumvise iby'umusaraba twumvise iby'ibitangaza urazi n'abakize wewe ariko musenga icyo mutazi ubwiye ngo ni mu gihe cya Yesu gusa n'igihe Yesu yari yaduze intumwa yitangiye kuvuga ubutumwa Paul akazitoteza nyuma nawe akizera Paul ntiyagiye niba ari muri Atere niba ari muri hehe asanga ari igicaniro cy'Imana itazwi ega biguma byumvikana ko ari itazwi kwishyira igicaniro naho utayizi Paul acyagara kurya ati ibyo ari byo byose ya Mana ivugira mu bantu abantu ntibagombe kumva ijwi riko rivugira muri bo bagashaka amakijwi rivuye hanze yabo aba ari ryo bemera kandi bizera reka nababwire yuko hari Imana iri kumwe nabo kandi itari kure y'umuntu wese ari ngaho iri kure y'umuntu wese ashara yibabwiye bamwe yifatanya nawe abandi ntiyifatanya nawe ibyo biri ngaho aho hose ubona nitwasohoka nzakora amazu yanditswe ko igicaniro cy'Imana itazwi ariko kuza kubisoma mu bundi buryo azakora ko igicaniro cy'Imana itazwi kubisoma mu buhumyi mu buhwiji ajya gusoma ngo ibishengero kanaka kubisoma byumva azakora ko igicaniro cy'Imana itazwi ubwo niyo yo kwinjirayo babwira ati iyo musenga mutazi nagomba ndayibabwiye ntashobora kwinjira yababwira ngo bene data nagomba gusanga ijambo rya Kristo bahiye bene data bahiye bizeye ryari kuwihe butumwa ubuhe butumwa ko bafise ibyanditswe bya Mose bakagira n'ibyavugishwa n'Imana bakera bakagira n'ibyavugishwa n'Imana bubu bataribo bababwira ingene Imana igiye kubagirira neza igiye guhindura ibintu n'ibindi byinshi byo ngaha mu isi itariki irababwira ibijyanye n'umusaraba n'ingene umusaraba igiye guhangana na kamere muri bo bagiye kubaho reka rero y'ukuri iki gicapo nigarukire kuri gicapo kuri twebwe abo tubareke iki gicapo twigarukiye kuri gicapo kunto twe dukeneye icyo Paul yavuze ngo nta kintu nagabiye kora muri mwebwe atari ishusho ya Kristo yabambwe iyi Imana dutabara tukabambwa yitamere ivuga ibyanje ibyujya n'ibyuyi icyo gicapo cyo kubambwa kaba kamere yacu ikabambwa tagumishorerwa ku musaraba tugapfa tugahambwa tukazukana ubugingo ubushasha bwo muri Kristo abantu bogira amajambo make kuri twebwe kandi ishusho ya Kristo ishengero bitiranya buribona rero gutyo ibyo Kristo azoza gutora nabana bigiye abantu bazoribona gutyo kuko Kristo azoza gutora ikintu kikiburirana ikintu kitazwi ikintu kitaboneka yarashoboye no kutwereka ijyambere abizera akaba hamwe ari nabo bari bavanzwe n'ibyagezwe byinshi nazo byagezwe n'abayemo ngaho twe tubivuge ko umunsi umwe bari babayeho mu byagezwe bya Mose ntibari bwabishoboye kwivangura neza n'indungu ubwayo Petero yashoboye gutuka ku munyamahanga ati sinjayo burya tuwe natwe duhuriye akirimo amacakubiri harimo atarahishuriza Yesu natwe hari ibintu byinshi atarahishuriza ariko hari hitro amaze gutandukanya ubutumwa bwiza butavanzwe na Mose kuko na bugingo n'ubu Mose arafite abigisha ibyiwe none kwiye cyangwa Paul ari buze kunyera Paul avuze ngo Mose arafite abigisha ibyiwe n'ubu mureka abigisha ibya Mose bigisha ariko twebwe tuvuga ubutumwa bwiza rero ubutumwa bwiza
Amerika niyo rizovuga ati iri jambo ngo ntibuntere isoni niko abantu batarashobora kubyiyumvira ko umunsi umwe azotubwira uburyo mbega burateye isoni kuvuga hari ukuntu yabivuze rero bisobanuka cyane umunsi umwe azobivuga rero ubutumwa bwiza reka tugeze aha ariko igigi cyapo n'uburyo Imana ikorera mu bizera tuzobandanyiriza aha nibaza ko yari intangamara ko mu minsi iheze nariko nabwira abantu ko hariho idini y'ishengero n'imikorere n'imisengere n'imivugire n'ibintu byinshi n'ubwo Satani yashoboye kuzana imikorere myinshi mu masenga cyangwa mu bizi no mu bizera kumbure bataramenya byinshi ariko umva Yesu yarakuyeho ikibanza cyo gusengeramo naharetse mu ariko ikibanza cyo gusengeramo Yesu yaragikuyeho niba byuda mudamu uti kwanza musenga icyo mutazi ikindi igihe kiza kandi kirashika niho abasenga bukuri bazosenga data mu mbwemno akuyeho ibijyanye n'ikibanza gishize muri Kristo agishize muri we ko basenga tuzosengera muri Kristo ahantu kanaka nicyo gituma igicaniro ahantu ho gusengera ni ahantu wowe wahisemwo hashobora kuba mu nzu yawe hashobora kuba ari ngaha igihe uri mu mbwemu ukaba uri kominikana n'Imana ko Imana ari mbwemu mu Mana akaba ariko haraza ukuri kuko kuri ni rya jambo ridusogota rya jambo riza ari inkota rya jambo ritubohora kuko Yesu avuze ngo muzomeye kuri kandi ukuri ngo kandi umwana iyo bahakwidegembya muzo bidegembya nyakuri ni mu mbwemu bari kominikana n'imwemu namwe muri ariyo Mana n'ukuri kuko ari ukuri ko muri twebwe n'ikinyoma muri twebwe umuntu w'ikinyoma uje muri kinyoma igihe uri mu buhemu n'ukuri gukaza kuba rwo kuranyoha kwa cya kinyoma kurasenda cya kinyoma kurirukana cya kinyoma kuko kuratubohora twebwe noneho tukabatashe kuri Kristo tukaba tuboheye turi umwe muri Kristo urumva ko twivuye ko twavuye kuri twebwe turi kuri Kristo rero ikibazo cyo gusengera aho yagiye umuntu azokubaza ngo gusengera ukoranira naho nkoranira muri Kristo ko twakoranirije muri Kristo ariko ikoraniro rigaragara igihe duhura kwa mwene data Dimitri kwa mwene data Eric kwa mwene data Claude kwa mwene data Leticia noneho tugakorana ariko naho twokorana tutarakoranirizwa muri Kristo mugira ngo byo mariki naho twogerageza guhimba ubumwe tutarakurwa muri twebwe ngo twarakoranije muri Kristo ibya Kristo ari byacu ari bya Kristo kuyo waguririmbye arinze ngo je ubwanje n'ivyanje nivya bya Kristo aho gusa ngona byosubira kugira rero nagiye sinkomeze fata umwanya mwika tugeze aha tugiye dufata umwanya w'iminota 33 kandi byagenze neza ku buryo abashaka kudukurikirana kuri amarezo sosiyo mama navuze ngo ntibashobora kugira icyo bashobora gutunganira kuri uku kuri batari bazi no kubakuzi bakumenye kurusha cyane nabo bamenye ko ariho bene se bahari hirya no hino basangiye kumenya ukuri ko muri Kristo kuko nibanga ryari ryahishije kuva kera ariko ryahishuriwe kandi nishobora guhishurirwa ari we wese biteza guhishurirwa abagumye abandi yego abashobora kugumya ibanga kandi nabo bagashobora kurishikiriza abaki Paul yavuze gute ngo kandi ngivyo ngubwiye ushobore kubiha bizego bashobora bone kugenda babihanahana kuvuga suwari wese nushobora kugumya ibanga akumva yuko Imana yamumeneye inguri n'abashobora kuriha umwizego ariko kandi udashoboye kumenya agaciro kibi ukabifata mu buryo busanzwe ntubifate nk'imaragarita ugashobora kubivuga imbere y'ingurube murazi ingurube n'abantu bagendagenda
bafise bibiliya bashobora gukora avuga ubutumwa bw'igitangaza ariko bashobora kubifata ivyo bakabigira gute bakabironga hanyuma bagacagira iki n'ubu bakaguhindukirira nawe wenyine ubwawe kandi abo sinzi ko ari abantu rega yewe imyaka nabayeho sinzi kumva yuko ari umuntu ashobora guterura bibiliya ameze nk'uko ashobora gufata imaragarita ni igitangaza akabi gatoya nta keza ariko ntacyo imana ko yatugiriye ubuntu ikatugirira neza rero amakoraniro y'uno munsi reka turangirize hano 6:30 6:35 ariko tugiriye ubuntu mu bihe bigoye twashoboye guhura mu bihe ino gutya atari amazi ndahangwa yose amazi yarahaye kugira ngo umuntu ashobore kwisukira kugira ngo ashobore gushika ngaha abavuye mu Kinanira mu Cyarama nihe hariya umuvyeyi bavuye Kiyange ariko Imana ikatugira ubuntu tuba turi hano n'abatashoboye gushika n'abayuguru ndabizi ko muri groupe baza kutwumva kandi n'abandi baza kudukurikirana ku izi social kandi ndabizi ko nibagira ibibazo muzogenda muvyishura mugire mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mukomeze kugwa neza muri Kristo naraheza kiwe Yesu ashimwe cyane reka nshimire mwarimu wacu Dimitri kuri zino nyigisho nziza dushikirije Imana imuhumugisha kandi Imana imukomeze umeze kumwagura wihishuriwe mboneraho gushimira umuntu wese yabanye natwe muri kino kiganiro shimira nabo bose bazokumviriza iki kiganiro mu minsi iri imbere Imana ibahumugisha ndagusaba linki ubandanye wisangiza abandi kugira ngo abandi bantu bashikirwe bumve izi nyigisho nziza ziriko zirahindura imitima ya benshi Yesu nashimwe cyane nkuko nari nabivuze ufise ikibazo cyo cyose ucandike muri commentaire ariko mubandanye musangiza linki abandi murazi yuko twari twavuze yuko izi nyigisho ari intangamara mu minsi tugiye kwinjira mu nyigisho nyezina Yesu nashimwe rero mwitegure utegure n'ikaye hama Imana ibandanye kubagirira neza mwarahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo amen.